Ndabaramukije. Igihugu c'u Burundi ni kimwe mu bihugu vyo muri Afrika yo guseruko gitunze abantu benshi turavye uko kingana. Abashakashatsi baragize ibiharuro vyerekana yuko ikilometero kwadrato kimwe kiriko abantu amajana 427. Uko imyaka izogenda nuko abantu bazokongerekana. Ivyo vyatumye haza umugambi wo gukoresha uburyo bwo gutandukanya ivyaro. Mbega uyo mugambi abarundi bawakiriye gute? Umuvyeyi ukoresha ryari? Ivyo ni bimwe mu vyo tuza kuganira kaze. Urabona Uburundi bwacu ngene bumeze. Turabantu benshi ku gasi gatoya. Uburundi buri mu bihugu vya mbere byo kwisi birimwe abantu benshi. Dufate nko muri commune Gatara ariyo nk'abantu nk'amajana 6 ku kilometero kwadrato. Nukuvuga ko abantu baragerekeranye. Gutandukanya imbyaro biri n'akamaro kenshi. Kubera ko urabona mu rugo umuntu afise utuntu twinshi akora, abafise imyaba yo kurima, abafise guturutsa inka, abafise kuragira, ibyo byose ufise abana b'inkwegane dushobora kubikora. Ibyo rero birorohereza abantu gukora ubundi buzi. Hatanguye bwa bunini abantu bamira ubuntu bita microgenotrante na microlite, ubyo bita amapirire mu majambo make. Microgeno rero ni tunini umuntu amira kamwe iminsi yose kandi kuri yasaha kugira ngo kabuze umugore kugira ikintu bita ovulation, hanyuma bigatandukana umuntu ntashobore gusama. Iciza cy'iyi microgeno nuko utangura kujya ututwera kamwe ku munsi ukagenda gutya, ariko inzira ukurikiza kugeza utuduheze ututwera, ugaca ufata dusa n'amaraso. Kubera uri kuradufata niho ucuja mu gutinyanga, ariko uri kurafata ntuja mu gutinyanga, ariko ntushobora gusama. Nico ciza c'utu twa microgeno. Utundi nutwo bita microlite. Cyane bakunda kuduha abantu batagomba nko konsa. Twa microgeno baduha abonsa. Natwo bakaduha abadamu kugira ngo ntibasame. Hanyuma haza sterile. Sterile ni akanyuzi nko babivuga mu Kirundi, nakantu kari ku mujumbu kameze nk'uku. Reka ndakavaneyo ndakabereke biboneka. Aka niko bita sterile. Ariko akanyuzi kugira ngo umuntu agashizeyo mu kukavanayo agafata n'ipense akagakwega kagaca kavayo, kandi nikababaza. Ico nico ciza cacu, kakamara imyaka 5 kugeza ku myaka 6. Hanyuma umuntu agaca gahindura agashiramo akandi. Aka rero kaje mu vya mbere. Ubwa mbere hatanguye bwa bunini. Jadere ni ubuhinga bushasha bwatanguye
inyuma y'iyi miti batera uko amezi 3 aheze. Jadere nayo ikora ukuntu ikora ibuza urubuto rw'umugore guhishira, kuko ruhishiye niho rushobora gufata guhura n'ubw'umugabo umuntu agaca twarinda. Babikoresha gute rero? Jadere ni utugegene bashira ku kuboko bakadushiramwo n'agashinge. Agashinge kaba kari ngaka. Agashinge ni nkaka. Nyakagegene nako ni turimo. Urumva umuntu arakavanayo agaca agashira muri aka gashinge, hanyuma nako kugasunika. Agaca agashira ku kuboko ngaha akakingizamwo kugira ngo kukavanayo bizokorohe. Bagashira munsi y'urushato ugakora kwe gutyo urakumva aho kari. Jadere rero bashiramwo tubiri ariko twatanguye kari ngaka ako bita implano bashirayo kamwe, ariko ubu jadere bashiramo tubiri. Nutwo kubuza ko urubuto ruhishira, rugaca rubuza rero ko nk'intanga y'umugabo ihura niyo y'umugore, kubera ntiba yabayeho. Ugaca usanga rero umuntu biramukingiye gutwara inda. Hatanguye udushinge tw'ubwoko bubiri. Hatanguye ubumara amezi abiri bagaca gutera akandi amezi 2 aheze, hanyuma haza akamezi 3 baca gutera nkaka, bagutera ngubu, hanyuma amezi 3 aheze ugaca ugaruka bagaca bakongera kandi. Gakora gute? Urumva gushiramwe umuti ubuza ko urubuto rw'umugore ruza kandi ruhishiye. Urumva bibuza ko urubuto rw'umugore ruhura n'ubw'umugabo. Ariko uko amezi 3 aheze, uwo muti uba wamaze kugabanuka igice bawushizemo. Ugamaze kugabanuka igice mu mubiri w'umudamu aca ashobora gusama. Imbere rero yuko ushika kuri urwo rugero baca gutera ubundi amezi 3 aheze. Ibyo byo guharura méthode naturelle byari byiza. Ico bibuze ni précision. Urabigira gaca usanga umugore umwe uko akoze si kubundi akoze, uko bimugendera mu buzima si kubundi bimugendera. Bamwe babyaye baguma bava, abandi bateye imiti baguma bava, bikabagora ingene umuntu abifata. Rero kenshi na kenshi ibyo birajamo ko umugore atameze nk'uwundi n'umugabo atameze nk'uwundi. Ukabibabwira ukabiyatahuza, ariko byinshi barabyumva. Ariko méthode naturelle ni imprécis ko abagore bose bafise 28 jours, abagore bose bafise 30 jours, abagore bose. Hanyuma kenshi na kenshi usanga les différences individuelles, ugasanga umwe bimeze gutya uwundi bimeze gutya, canke yanyoye imiti itajanye nibi, ugaca usanga ni ibintu ni cas par cas. Uko umwe ageze ku wundi abameze urabibasigurira zifise umwanya. Urumva méthode naturelle
hariho abadamu bamwe bimereye neza iminsi 28 iheze amaraso acaza, iminsi 28 iheze amaraso agacaza. Abo biroroshe nabyo nyine biroroha, mugabo bikagira umwanya bimara, ko umugore uko akura siko aguma ari 28 jours, birahinduka. Ibyo rero birakunda gukunda ku mwanya mutoya, ariko atari ubuzima bwose. Ubu buhinga cyane cyane ibi binini bikora bitandukanye. Utu twa mikrojino turi mu twera n'udutukura. Utu baduha abantu badafise hypertension, batabyibushe cyane. Ariko utu microlite baduha abantu ego bonsa ariko badafise izindi ndwara. Umwanya mwiza wo kuvugana n'umuvyeyi ni gihe amaze kwibaruka, kuko nibyo bica bimuha umwanya wo kuvyiyumvirako no kumenya ingene azokonsa umwana, no kumenya ingene azofata ubundi muti cyangwa afata ubundi buhinga bwo kwikingira. Je nibwira ko ibihe byose byari bikenewe umuvyeyi aje muri consultation, umugore amaze kuvyara, hari hakwiye ko nk'ukwezi guheze yibarutse aba akwiye kuza muri consultation kugira ngo abivugane n'umuganga wiwe, abimutahuze kugira ngo acamenya metode akwiye gukoresha. Ku bagabo bakunda gukoresha icyo bita vasectomy, ni guca uturingoti tuzana intanga tugaca mu magara tukazana intanga tugushika no mu gihimba cirondoka. Hanyuma utwo tuntu rero utwo dutsi bakaduca bagaca batuboha kugira ngo intanga ntizishobore gucamo. Burakogwa kuko ni ingene umugabo ameze. Umugabo ameze urabona ko afise amatengatwa akagira n'igihimba cirondoka. Mu matengatwa rero hariho akayira utwo turingoti ducamo. Kenshi na kenshi usanga turi impande n'impande. Umuntu rero umuganga acagenda akakumviriza ko karageregeta munsi y'umubiri, akagafata gutya, maze akugurura akagafata agaca akaboha kugira ngo intanga ntizosubire gucamo. Kandi ni uburyo bworoshe, ndaco bwonona. Icyo buhagarika gusa nuko umugabo ashobora gusura gutera inda umugore wiwe, ariko ni uburyo mbona je bworoshe, abantu babumenyereye bumenyera. Ikigora washaka ni ingendo abarundi bifitiye. Umurundi yumva ko iyo umugabo atabyara ngo ntaba ari umugabo, ariko kuri jewe ari ibintu bumvikanye. Umugabo nawe nyine ashobora guhagarika ibyo byo kubyara. Nicyo gituma ibyo bintu byo guhagarika burundu byaka ku muntu aba yabyiyumviye neza, akabona ati je ndafise abana 5, 6, 4, urashobora kwiyugaza, wiyugaja mugasubira ukagira nk'ingorane, ugasubira kuvuga ati none jewe none akandi kana nzokavanahe. Ibyo byaka rero ko guhitamwo, ego birashoboka, umuntu abigize bifata umwanya muremure gusa, ariko ni ibintu bishoboka. Ariko kikuru ni ko umuntu abigira yabyiyumviriye, bakabyiyumvira mu muryango kugira ngo babone ko bishoboka. Ibyo byo gusubira kuvuga ngo reka nsubire ngo mbyare ni ibintu bishika gake cyane ku bantu babigize babyiyumviye, ariko babonye ko bakwije abana. Twe mu byo tubona turiko
turaganiriza abakenyezi n'abagabo babo ko kenshi barazanana baba babiganiriye ubwa mbere bwo mu rugo iwabo bakabiganira hanyuma bakabaza umuganga wabo akabahanura. Imiti nitera kanseri, abantu bose baba bafise amakanseri, imiti ifise uko ikora hanyuma ikagira n'imiziro. Basanze ufise iki kuvuga ufise hypertension, ufise umurindi w'amaraso umeze ukuntu, ufise hari iyindi miti wanyoye bizirana n'iyo miti, muba mwabiganiriye neza n'umuganga wawe maze akakubwira ingorane zose ziri iruhande y'iyo miti uba wafashe. Ariko par principe imiti ntitera kanseri, imiti ntitera kanseri ibiterwa n'ibindi. Hari imero y'umuntu, hari akoko, mbega mama we yararwaye kanseri, mbega papa we yararwaye kanseri. Nibyo umuntu akurikirana kandi muba mwabiyaze bikwiye. Kenshi na kenshi ama contraceptif ni reversible, urayifata igihe ngiki hanyuma uhagaritse ugasubira kumera kumwe wari umeze imbere y'uko uyifata. Ni gake cyane ibyo by'ama contraception bizana ubugumba. Hari hakwiye ko mu gihugu haba politike y'igihugu yo kurimita renaissance. Tuvuge nk'umuntu abyaye abana barenga 4 canke 3, abo barenga ko akazoba yimenya ku ishuri no kubavuza. Ibyo birashobora gufasha cyane kuzana la conscience, gutuma imiryango yiyumvira icyo yokora. Icyo rero nibwira ko kiracabuze ngaha mu iwacu, ariko kwigisha no kumenyesha no guhozako. Ni bategura ama emission ku radio, ama emission nkaya nyene yo guhanura abantu bambe bavyumva, bambe bamenya ikibarindiriye kugira ngo batangure gufata imigambi yabo hakiri kare.